Ishengero rya Pantekote ryavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na rimwe riza kwemezwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na gatandatu rishinzwe n'uwitwa Charles Fox Parham hamwe na William Joseph Seymour mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Karibu cane kuri ino YouTube channel Kundana TV, nitwa Igirubuntu Amiral, nimukore subscribe, like, comment and share, tuweze tubane namwe gatanu kuri gatanu. Rikimara kuvuka ntiryagumye muri ico gihugu gusa, ryaragiye rirakwiragira kw'isi hose mu migabane yose. Mu gihugu cacu c'Uburundi ryahashitse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na gatanu, aho hari ku ntwaro ya Mwambutsa Bangiricenge. Ryazanywe n'abamisiyoneri bo mu gihugu ca Suède mu majaruguru y'Uburayi, aho mu kuza bitari vyoroshe baje n'ubwato, bamara imyaka myinshi bari mu nyanja barongowe n'uwitwa Fumbere mu Kirundi canke Wimberg mu kirimi co mu mahanga. Ntivyari vyoroshe kuko bigishiriza mu mashamba, mu nzu zisakajwe ubwatsi, bakabatiriza mu nzuzi, ariko ishengero ryaragiye rirakura rirakwiragira mu ntara, amashengero arubakwa, none ubu rimaze imyaka ishika 90 mu gihugu cacu c'Uburundi. Murakoze cyane gukurikirana kino kiganiro, nimba hari ico mwoterera andika aho muri commentaire, mugire umunsi mwiza.